Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntambwe Idahita TV na cane abakunzi b'ikiganiro Yaga Muganga gisanzwe gicishwamwo inyigisho ntungamagara hamwe n'impanuro ntungamagara. Amagara meza, kugubwa neza, kuroranirwa mu vyanyu no mu banyu, nivyo ndabipfurije. Mbahaye ikaze muri kino kiganiro cacu rero cuno musi kugira ngo dushishikare kuganira ku vyerekeye amagara meza, ivyodufasha kugira amagara meza. Tumenye ivyo twokwirinda, tumenye ivyo tworushiriza kwitaho, kwitwararika no gushira mu ngiro kugira ngo dushishikare kugira amagara meza. Amenyo ni kimwe mu bihimba Imana yaduhaye, kandi kubaciye ku ntebe y'ishure nizera yuko muri ya myaka ibanza mu wa gatatu mu wa kabiri hariya muri primaire, nizera yuko mu cigwa menyesha ntara mwize kimwe n'ivyo gifasha kw'amenyo adufasha guhekenya ivyo dufungura, ibintu nyene nk'ivyo. Akamaro k'amenyo ntawohava agacebamwo. Hanyuma mugabo kandi aya menyo iyo umuntu azubaye hariho intambamyi zishobora kuhaba zifatiye ku vyo umuntu afungura, zifatiye ku kutamenya, zifatiye kuri vyinshi tugiye kuzovuganako mu kiganiro cacu c'ubutaha. Twagomba turabire hamwe rero mbega amenyo rero ivy'ingwara z'amenyo vyifashe gute, kuko hari igihe umuntu abona umengo biracashoboka azomera ayandi, canke ugasanga hariho ivyo umuntu ariko arakora mugabo ntamenye yuko burya we ubwiwe ariko arisamburira kw'amenyo yiwe, ariko novuga ngo araba umwansi w'amenyo yiwe. None rero twagomba turabire hamwe muri kino gice cacu cuno musi kugira ngo mwumve neza uburemere bw'ibibangamiye ibihanze amenyo yacu. Hariho indwara novuga ngo y'ibungwa ry'amenyo, twovuga ngo ni la carie dentaire mu gifaransa. Iyo ndwara ni imwe mu ndwara zibangamiye amenyo kw'isi, kandi ibiharuro bigenda vyerekana yuko abayigwaye ari benshi cane. Urashobora kuba kumbure utaruzi yuko iyi novuga ngo ari nk'ikiza, ari problème de santé publique, ari novuga ngo ikibazo gihanze amagara y'abantu hirya no hino kw'isi. Ariko ngahayi turavye ibiharuro OMS igenda yerekana, ngahayi bivugwa yuko OMS yemeza yuko imiliyaridi hafi 3.5 z'abantu bashoboye kumenyekana muri vya bitabo vyo kwa muganga. Murazi ko hariho abatamenyekana muri biriya bitabo kubera yuko bataja kwa muganga, bagwara bakagwarira iyo ntibaronke uburyo bwo kwivuza, hanyuma rero novuga ngo ntibamenyekane. Abashobora kumenyekana rero OMS yemeza yuko izo miliyoni 3.5 nako imiliyaridi apana miliyoni, munyumve neza, imiliyaridi hafi 3.5 z'abantu ngo bagwaye indwara zo mu kanwa hamwe n'indwara z'amenyo, kuko mu kanwa n'amenyo vyose birajana, les maladies bucco-dentaires dans le monde. No kuvuga rero ngo abo bantu bangana n'ibice hafi 45 abo bashoboye kumenyekana. Turavye rero amikoro y'abantu tukaraba vya bihugu vyacu novuga ngo bikenye bikiri mu nzira y'amajambere, usanga amikoro ari ibintu bibayabaye, muca mwumva yuko batamenyekana nabo baraba benshi, mbere bakaba bona sumba kumbura ngira ngo abashobora kumenyekana. Turazi neza ibihugu hirya no hino usanga kumbure bifise amikoro make, haba muri Afrika, haba muri Aziya, haba n'ahandi hirya no hino kw'isi. Hanyuma kandi OMS irabandanya ikerekana neza yuko abakuze, abafise novuga ngo babandi barenganye igihe co kumera ayandi menyo, usanga ari hafi ngo imiliyaridi hafi 2 ngo z'abantu bagwara ayo menyo, kandi ngo ntavugwe neza. Ugasanga n'abantu bayarwaye ntiyavurwa, bikaza kumenyekana bitevye bigeze kuri stade novuga ngo iri avance. Nizera yuko kino kibazo ata muntu akwiye kutacitaho no kucitwararika, kubera yuko natwe ngaha muri pharmacy twama twahuye n'abantu benshi bafise ivyo bibazo vy'amenyo. Ugasanga rero araje ngo iryinyo riranyishe muganga, none wumfasha iki, mbega wompa umuti w'iryinyo.
ibintu nyene nk'ivyo, ububabare yaraye ataryamye ugasanga umuntu nyene arahangayitse, ibintu nyene nk'ivyo. Hanyuma kandi ngaha berekana yuko ngo iyi ndwara z'amenyo, izi ndwara z'amenyo harimo indwara wumva y'ibungwa ry'amenyo ngo ntifata abantu bakuze gusa, kuko ngo ibiharuro by'abashoboye kumenyekana bangana n'abana hafi imiliyoni 520 mw'isi, hirya no hino ku isi, ngo bibonekana yuko bagwaye indwara zo kubungwa amenyo. Kandi nibaza ko ibi no ngaha iwacu birakunze kwibonekeza, aho abana usanga amenyo yarabunzwe, murazi za mbombo, murazi ya mashokora, bya bintu birimo amasukari, abana usanga kumbure bakunda kuza baragirane, kuza bararya, barahekenya n'imbombo, ugasanga rero ivyo vyose vyatumye amenyo abungwa. Nibaza yuko kumbure mu kiganiro c'ubutaha tuzorabira hamwe ibishobora kubangamira ayo menyo bigatuma bigenda gutyo, tuzorabira hamwe kandi mbega umuntu yokora ikire kugira ngo afate neza, yantretene novuga ngo amenyo yiwe, kugira ngo ico kibazo c'ibungwa ry'amenyo umuntu ashobore guhangana naco. Hanyuma kandi iyindi novuga ngo ibindi biharuro OMS yerekana ngo basanze bisunze ivyo baronka mu maregistre, mu maraporo hirya no hino muri rino shirahamwe mpuzamakungu gitaha amagara y'abantu ku isi, ngo basanze amahera yashoboye kumenyekana abantu bakoresheje, bakonsomye, badepanshije kubwo izi ndwara z'amenyo ngo ari hafi ngo imiliyaridi 387 z'amadolari. Aya mahera yashize mu marundi ho nibaza yuko umuntu yabavuga nka wawe ngo akayabo k'amahera. Imiliyaridi 387 z'amadolari zarashoboye kumenyekana yuko zakoreshejwe hirya no hino ku isi, abantu bariko barivuza amenyo, abandi bayakuza, abandi bayahomesha, abandi novuga ngo bayogesha, kogesha amenyo, bahomora bya bintu by'amatartre biba byahomye hariya ku menyo, ibintu nyene nk'ivyo. Rero nibaza yuko ibi vyose bidufasha kumva neza yuko kino kibazo ari kibazo kidasanzwe. Hagati aho rero birashoboka yuko nawe ufise ikibazo c'amenyo, birashoboka yuko ufise iryinyo ryatobotse, iryinyo rikurya, iryinyo ryavungutse. Mpora mbona abantu usanga afata ikiyeri canke agafata ifanta agakubita kw'iryinyo, nkaca numva umengo ni jewe, umengo nyine noba nshize kw'iryo ryinyo, jewe sinobikora, nta nivyo nokubaho. Iryinyo riragoye, iryinyo rirazimvye, kandi naho worishirishayo burya iryo ushirishijeyo ryama ari iryo ushirishijeyo ntereza ngo rimere neza kandi ugishimire nk'iryo wari kuba ufise ry'iwawe nyene waremanywe. Hanyuma kandi ugasanga rero izo ndwara bavuga ngo les maladies bucco-dentaires zo mu kanwa zibangamira n'amenyo, ugasanga abandi zituma banuka mu kanwa, ugasanga uhemeye ku muntu yohava aca yorwa, ugasanga hariho umuntu adashaka yuko muvugana ngo mutumberane, adashaka kumuvugira, adashaka kumuhemerako, akaba atobikubwira mugabo akaba yahangayitse. Ibyo byose rero ni ibibazo novuga ngo vyerekeye izi ndwara z'amenyo canke izi ndwara zo mu kanwa. None rero uyu munsi munyemerere kino gice cacu tukigarukirize ngaha mu ntumbero yo kudashaka yuko cotwara umwanya muremure, mugabo mufate canke se mutware canke se mukuremwo icigwa c'uko indwara y'ibungwa ry'amenyo igisibije hirya no hino ku isi, igiteye isibe, ibangamiye abantu benshi, ihitana uburyo burebure, abantu benshi bahahangayikiye, abantu benshi bahagorewe, kandi yuko iyo ndwara naho wowe utayigwaye ejo ushobora kuyigwara, naho wowe utayigwaye abana bawe bashobora kuyigwara. Ugasanga rero kumbure ni nkenerwa, ni ngombwa, birakwiye kandi birakenewe yuko wogirane, womenye ibitari bike mu biyitera, n'ingene umuntu rero yoyirinda, ibyo umuntu yokora, mbega yokora iki kugira ngo agwanye ibungwa ry'amenyo. Ngaha tuzorabira hamwe byaba ibyo umuntu yorya, byaba ibyo umuntu yoreka kurya, byaba ibyo umuntu yokora, ingene vyogenda kugira ngo ibungwa ry'amenyo ntiribandanye. Bakunze rero bayaga muganga, ikiganiro cacu cuno munsi
tukigarukirije ngaha mu ntumbero yo kuzokibandanya ubutaha turabira hamwe ikicigwa cacu kivuga ku bijanye n'amenyo. Mwebwe bashasha mufende kuri sabone cyangwa subscribe kugira ngo mushishikare kuronka ubutumwa bubamenyesha yuko dushize kwa amavideo. Hama mwebwe namwe musanzwe mudukurikirana muciye muri commentaire cyangwa kuri WhatsApp zacu ziri ngaha mu mwidondoro wa video cyangwa mu mwidondoro wa runo rubuga rwacu, tumenyeshe ingene mwakira ibiganiro vyacu. Mbega ni hehe twokosora, mbega ni hehe twogira ico twongeyeko, mbega birafise ico bibamarira kugira ngo ntidutambe twirorera. Dushishikare kumva ivyiyumviro bitandukanye vy'abakunzi b'ibiganiro vyacu. Nimba hari ico bimaze kugufasha kubidusangiza, kubitumenyesha, vyoba vyiza. Nimba hari ikiganiro wifuza yuko twotegurako naho vyoba vyiza, ugizene ayo makuru uyadusangije. Jewe Janvier Manirambona nayo ntamanye namwe rero ndabikebanuye, duhure aho bukera mu kiganiro c'ubutaha turabire hamwe mbega ni ibihe bikunda kubangamira amenyo yacu canke ni ibihe bikunda gutuma izo ndwara zo mu kanwa zishobora kuba ikibazo kuri twebwe kugira ngo umuntu amenye ingene yozirinda.